Uno munsi nkuko mubivuze twari turamutse twereka abantu ikigo ndangakaranga c'igihugu CEBURAC Centre Burundais pour la lecture et l'animation culturelle mu rurimi rw'igifaransa impfunyapfunyo. Rero twagomba abantu bamenye ivyo dukora, aho tubikorera, ivyo dufise, ivyo tudafise, ivyo dutuma tworonka, ivyo dutuma turangura imirimo yacu neza gusumba, rero mwashoboye kubibona. Rero kuri ico kibazo nacuko ivyo gusoma ngaha mu Burundi bimeze, aho ngarukiriza mu vyo nkoramwo, nuvuga yuko tugerageza tukabwira abantu tujejwe, tukabahimiriza gusoma, kuko nivyo tujejwe, ni ikigo kijejwe guhimiriza abantu gusoma ibitabo no kwidagadura mu mico n'akaranga. Ariko ugiye kubiraba umuntu yovuga yuko mu Burundi ibintu vyo gusoma bishemeye cane, ariko je ko nama mvuga ibintu byose biragiye ahantu biba biri n'ahantu bizoje ejo, n'ahantu bizoja hirya y'ejo, n'ahantu byari hirya y'ejo. Ivyo byo byose uko biri uno munsi siko bizoba biri ejo, kandi n'iki kigo urabona cagiyeho kugira ngo mu ntambamyi cane mu ngorane zimwe zijanye n'ivyo gusoma no kwandika kibe inyishu. Ikigo rero cashinzwe kugira ngo cegereze abantu gusoma ibitabo, bidagadure mu vyo gusoma ibitabo cane n'imico n'akaranga, kugira ngo ntitubandanye tuba muri ca gihugu kugira ngo uronke igitabo bisaba yuko urinda kuba uba mu gisagara aho hari izanzu zo gusoma za bibliothèque n'ahandi. Ariko twebwe turafise ibigo mu gihugu hagati mu makomine menshi cane, komine 50 twafise ibigo ndangakaranga bito bito bikorera iki kigo. Rero ni kuvuga yuko twebwe ivyo gusoma turagerageza ko dushoboye, ariko mu gihugu muri rusangi hariho agahazi, hariho ico umuntu yokora kugira ngo utere indi ntambwe gusumba, ko abarundi gusoma bigisheneye cane. Intambamyi iya mbere yoyo ivyo gusoma nta biriho, ibitabo birakenye, igitabo ntikironka n'uwo ari we wese, kuko igitabo kirazimvye bwa mbere bwoko. Hanyuma n'abavyandika mwene bimwe zanzu zijejwe gukwiragiza ibitabo no kubigurisha bita maison d'édition mu Burundi ntizishemeye. Abandika benshi bandikira hanze, kugira ngo igitabo gishike ugasanga biragoye, hanyuma cashika nawe kugira ngo kigurishe ugasanga kigwa amafaranga umuntu wese adashobora kuronka. Intambamyi ya mbere rero nuko ivyo gusoma atabiri, ariko nubwo vyobaye biriho bigaruka hahandi, kuko hariho n'umuntu nawe yubaka igitabo kiri impande yiwe adashobora kugisoma. Niyo ntambamyi iriho, abantu basoma agacupa cane gusumba uko basoma ibitabo. Ivyo rero ni ibintu abajejwe bose gukaburira abantu gusoma, haba mu mashure, haba no mu bindi bigo vyoba bibijejwe, bakwiye gushiramo akandi kariro gasumba. Iyo ni intambamyi, abantu ntibasoma. Kandi kera rero bavuga ko na kera batasoma, mugabo vyarunyutse ko harageze igihe mu Burundi cane guhera mu myaka ya 1993 aho intambara y'imyaka 10 yatangura, harageze ahantu ibintu vyo gusoma, ibintu vy'ibitabo, ibintu vyo kwiyumvira gusoma ibintu bitakuzanira inyungu ziboneka ziza n'ingoga, kuko gusoma harya n'ingaburo y'umushaha, singaburo y'umubiri, ingaburo y'umushaha. Rero haca hagera ahantu abantu bakeneye cane ari bibazanira ingaburo y'umubiri, ibazanira ubuzima baba mu bwo nyene. Gusoma birabanza bigamera nk'ibidashigwa imbere, ariko bikava muri uko kuntu nyene basa n'abiheruye, ariko bikava kandi n'ukuntu n'ubukene bwaje n'ibitabo. Amashuri ugasanga hariho amashuri atagiramo gusoma bw'ibitabo, bica biragenda gutyo. Haraza rero urunganwe rw'abigisha nabo nyene batasomye, haraje urunganwe rw'abigisha nabo nyene batasomye kubera atari uko babishaka bamwe ahubwo uko babuze ivyo basoma. Kuko jewe ndibuka yuko tuciga umuyobozi yaraduhimiriza gusoma, hariho iminota 30 imbere yuko ivyigwa vy'inyuma ya saa 6 bitangura, imisi yose mugasoma ku ngufu, mugasoma bakabategereza gusoma. Ivyo byose rero vyaragiye, haca rero haza guhungana. Utasomye rero kugira ngo abanyeshure gusoma navyo nyene biragoye. Rero ivyo byose umuntu yogushira hamwe, tuvuga yuko hageze yuko dusubira tugashiramo ubundi muriro kugira ngo abarundi kandi kariro kugira ngo abarundi